Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi mudahengeshanya gukwirikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media. Nkizera yuko muri benshi kandi mumerewe neza aho muherereye. Ndabahaye ikaze mu biganiro Mvura Muganga. Ikiganiro kiba yagira ibijanye n'amagara y'abantu. Mushobora kwibaza muti mbega uno munsi atuyagira kubiki? Uno munsi ndabayagira neza na neza kubihe umukenyezi ashikamwo ntasubire kwibaruka. Mu Kirundi ciza bavuga ngo umukenyezi yaciye. Nukuvuga ni cyagihe umukenyezi bitagikunda yuko ashobora gusama imbanyi. Ni cyagihe umukenyezi ivyo kubona ubutinyanka bihagaze. Niho mu Kirundi bavuga yuko umukenyezi yaciye kuko abatagisubira kuvyara. Mu Gifaransa ico gihe bacita menopause. Uno munsi rero tuza kuyaga kuri menopause. Nukuvuga umuvyeyi guca, umuvyeyi guhagarika kwibaruka. Ibibazo ni vyinshi umuntu yo kwibaza kubijanye na menopause. Mbega ni kubera ko umukenyezi yahagaritse kwibaruka. Ibibazo kubera ari vyinshi twaciye twegera umuganga yanonosoye kuvura ingwara z'abakenyezi canke zifatira mu bihimba by'abakenyezi, Dr Arcade Arakaza, kugira ngo tumwibarize ivyo bibazo vyose dufise tutagirira inyishu. Atangura atwidondora atubwira mbere niyo yanonosoreye ivyo asanzwe akora mu buzima bwiwe bwa misi yose. Jewe nitwa Arakaza Arcade, nkaba n'umuganga yanonoseye ibisata c'abakenyezi bita gynecology obstetric, nkaba navyinonosoreye mu gihugu c'Ubushinwa. Nkaba ndangurira imirimo ya misi yose ahantu hatandukanye, haba mu gisata ca leta canke ivy'abikorera utwabo. Ndarangurira imirimo ku bitaro yitiriwe Umuganwa Karori, ku bitaro Prince Jean Charles. Hanyuma rose akanya no ngaha mu gisata c'abigenga ngaha kuri Polyclinique Roi David, na Procrea Polyclinique muri clinique muri Asiatique. Ndahaca imirimo. Amaze kwidondora twaramubajije ibibazo bitandukanye twibaza n'abandi bibaza. Mbega neza na neza kugira ngo umukenyezi ahagarike kwibaruka ace imvyaro haba habaye iki mu mubiri we? Bigenda gute kugira ngo ntasubire kubona ubutinyanka? Kuko atabonye ubutinyanka ntashobora gusama. Ikintu ca mbere gishobora kwerekana yuko uwimirije kuzoca nuko uharuje mu butinyanka, hama akagera igihe atanga kuzurajayo, hari ntujeyo canke ukamara imisi myinshi. Urumva naho bitokwiza amezi 12 mugabo waharujayo, ahari ntujeyo ugasanga ntugiye mu butinyanka, wagenda ugapimisha n'imbanyi ugasanga nta mbanyi uriko, kandi nta bwa buryo bwa méthode contraceptive uhagarika imbanyi uriko. Urumva nawe ko aba ari ikibazo. Ni ukuvuga rero iva kwigabanuka ry'inkabuzo zibiri z'umukenyezi bita estrogene na progesterone kuri iyo myaka. Mu bisanzwe umwana w'umukobwa akivuka ajya kivuka avukana novuga gute reserve, novuga nka stock ico bita udusaho bita follicule, tubuto twita follicule tuvamwo ikintu bita kandi urundi rubuto ruvamwo witwa ovule, ariko ruca ruvamwo uhura no umugabo rero bitanga umwana. Rero umukobwa wese akivuka ajya afise stock y'ama follicule bitwo utwo follicule bita follicule ovary stock, kandi urumva ko bose ntibavukana zingana. Ni naco gituma rero nawe nyene no mu guca ntibacira rimwe kubera stock zizimwe kandi biba vyakoresheje kumwe. Rero kuri uvyerekeye murako murambaza imenyetso imbere, uratangura ukabona gutinyanka utarabubona, ukaza urasimba canke ukamara imisi myinshi canke mikenya canke ntunabibone canke bikaza bikamara umunsi umwe, donko guhindagurika. Ukuvuga yuko za nkabuzo ziba zitanguye kuba abatanguye kugenda nabi, zitanguye kugabanuka. Hama muri ico gihe mumva naho yameze 12 ntabarakwira, hama gaca yongerako ibimenyetso. Nibihe bimenyetso vyerekana ko umukenyezi ari mu guca, asigaje kumbure umwaka canke 2 aje muri menopause, ace ntasubire kuvyara? Ibimenyetso bivyerekana nibihe? Uko ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ibisigura ico arico guca imvyaro. Guca imvyaro ni ihagarara ku mukenyezi yari asanzwe aja mu butinyanka
imisi yose, iryo hagarara ubwo butinyanka iyo rimaze umwaka ata butinyanka abona, amezi 12 akurikirana ata butinyanka abona, mu gihe ari hagati y'imyaka 45 na 55, ukuvuga amaze amezi 12 akurikirana, kuko arashobora kugira ntajeyo kumva izindi, ntajeyo hama agasubirayo bivanye ku mvo zindi, kandi bikateza kuba ari mu myaka hagati y'imyaka kuva ku myaka 45 55, bose ntibacira ku myaka imwe, hariho n'abarenza agashobora gushira imyaka 50 akibona ubutinyanka, kandi mbere yuko ivyo vy'ubutinyanka bihera hari ibitanga kuza birahindagurika, umva ko ashobora kuyabona mu kwezi, mu kundi kwezi ntayabone iyo bitanguye yimirije kwinjira muri iyo menopause. Muri ivyo vya menopause rero hari ubwoko bwinshi, hari ico twita perimenopause, no kuvuga imbere yuko muri iyo wegereje guca, no kuvuga nk'imyaka 2 canke 4 imbere ya menopause guca, naho nyene harabihindagurika, ashobora kubihindagurika vy'ivyo vy'ubutinyanka. Akaba nico twita donc mu bisanzwe menopause guca ni nova gute, si ingwara mu gifaransa navuga ko c'est un processus biologique naturel, gisanzwe si ingwara komtere, gusa irashobora gutuma naho ishobora gutuma ama complication. Mugabo menopause naturelle ni hagati ya 45 na 55. Hama rero iyo ugize ubwo amarege bitangwe guparangana imbere y'imyaka 2 canke 4, nico cyo twita perimenopause. Hakaba nico twita menopause precoce. Precoce ni mu gihe amarege ahagaze, nakore ko bishobora gushika ugahagarara imbere y'imyaka 45 birashika. Hari ico twita menopause anticipée ou précoce, no kuva imbere ya myaka 45 abutinyanka bugenda bivuye ku mvo zitandukanye. Hari nk'uwo bakuye mu gitereko bagakuramo na twa turi bita overe, urumva ko uwo muntu atashobora atabutinyanka azasubira kubona, cyangwa ugasanga ari ku miti, nk'imiti imwe y'abantu barwaye kanseri bitwa chimiothérapie cyangwa radiotherapie, imwe guturira bavura kanseri, ushobora gusanga naho nyene ubutinyanka buhagaze. Nico cyo twita rero, nico gituma mu gifaransa bacita menopause iatrogene, ivuye ku miti kubera ingwara. Hakaba na menopause tardive, no kuvuga menopause ije après 55. Mbega umuntu amaze gushika rero neza neza muri ico kiringo cyuko yaciye atacibaruka, ashikirwa n'ibihe bimenyetso? Mu bisanzwe abadamu bose ntibabona ibimenyetso bimwe, hari n'abatavyo bigira babona, n'abandi bikarira, kuko niba bafise urugero rw'inkabuzo rumwe. Ibimenyetso bitari bike biranga abo abadamu bagire baciye ico twita trouble de la ménopause, trouble ménopausique cyangwa trouble climatérique mu kigiriki, terme yavuye mu kigiriki. Usanga umukenyezi arakubarira yuko atangura kumva akayashu, akumva umenga arashuhiwe mw'ijoro, ico twita bouffée de chaleur, akumva nyene iyasha biriyashu, transpiration, akagira trouble de sommeil, gusinzira ntasinzire neza, akagira trouble de comportement, ugasanga umuntu arashavura cane atari ko yarasanzwe ameze. Hari n'abagira depression, anxiété, ugasanga umuntu nyene ukana ko yahindutse mu mibereho. Abandi ugasanga na trouble de mémoire, yaribagira, inattention, trouble d'attention, ivyo byose biraja muri yama signe. Turetse n'ivyo agacaza nuvuga gute, ugasanga ico bita sécheresse vaginale, kuma mu gitsina, ugasanga umukenyezi yahora afise uruzira amazi akwiye mu nyuma yagabanutse, ugasanga aruma cane. No kuvuga ko biva kuri za nkabuzo estrogene muri ziba ziko ziragabanuka, n'umubiri ugasanga arumye, ugasanga urukoba mu gitsina ugasanga arumye, ugasanga ivyo bibazo vyose biriko biraza, ugasanga amamene ku mutwe,
gusinzira nabivuze ko usanga aragiye byanga ko asinzira ugasanga ama migraine umutwe umenetse bikanga ko asinzira hari nabo usanga bafise ububabare mu ngingo cyo bita douleur articulaire trouble articulaire ugasanga babara umugongo ibyo byose ugasanga biri muri ibyo umugongo gushika naho barabishije ugasanga yagize hari indwara iyo bimaze kwikomplika cyane bakagira indwara bita osteoporose amagufa avungagurika byose bivuye kubera yankabuzo estrogene yagabanutse kubera isanzwe ifasha mu magufa mu gukomera kw'amagufa urumva rero igabanutse nawe urumva yuko ategereza ko amagufa avungagurika. Muganga Dr arakaza aratanga n'impanuro nibiki umukenyezi amaze guca amaze kuja muri menopause mbega yokora iki yofungura gute yokwigenza gute? Ikintu ca mbere gikuru nuko tubasigurira bakamenya iryo hindagurika ry'umubiri ryari ryo ntibibace intege. Uwo umukenyezi araja mu butinya nkatabwa abonye atavyamenye azariruka kwa muganga ati karabaye ati kanseri iramfashe benshi baca bibaza kanseri canke ibindi oro ubutinya nkatabwa abonye rego turabanza tukara gatambanya afise mu bisanzwe ico kintu ca mbere duherako tukaba tukabasigurira zatambanya tukamusigurira imyaka ugeze mu myaka yo guca meme n'imbere yaho navuze ko ari anticiper ou précoce avakarana birashika ari abadamu mu myaka 38 40 bagira donc ya stock iba ya stock ya reserve ovarien gabanuka basangira bayipuza kirikare ibintu bisanzwe birashika c'est pas la fin du monde ukayimusigurira harabo bigora gutahura mugabo ukagerageza kubimusigurira yuko ariko bigenda rero cyo twohanura abakenyezi nuko babonye bamaze iminsi batabona ubutinyanka ego kuza kutwitura tukabasigurira kugira babimenye cyo ni cyambere tukaraba ko atambanya afise ko ari nimbanye no muri iyo myaka ya 45 urazi ko ari batwara imbanye nico duherako kamva gumye muhira ari gatabimenya kandi urazi imbanye zo mu busaza nazo ko hari gikunda guhitana abakenyezi rero twobasaba ko baza baraza babonye ibyo bimenyetso atabutinya amaze gutinya nkameza ngatayo atabwa abonye yo twitura abaganga tukamufasha tukaraba ko atavya ibimenyetso bijaniranye n'utwabasiguriye vyose bikenewe tukaraba atambanya afise tukaraba ko mu gitereko atakibazo kiriho hama dusanze ari ya insuffisance ovarienne donc yegereje guca canke yaciye tukamusigurira kuntu yo kwitwara ivyo namwe nababarira kuzaragira agasiporo akazagabanya stress ikintu cyose kimuha umunezero akaba arico azarakora gira kamarshe hanyuma byanse agafata n'uduti udukarumu placebo nabibabari nkabajya nabo arabusanga nkabajya buma mu gitsina nabonye harimo aruturibrifia baba kugira umuntu ashobore gukora kuko birababaza umuntu yararangura ubutinya yararangura neza amabanga y'ububatsi mu rugo ari gusanga abanye bateranira ugasanga bizaye n'izindi ntambara zindi zitari kuza kubera yamabanga atari karagenda nkuko yahora agenda donc des fois arutujere ashobora kugira kubaha lokale bashobora gukoresha kugira bigende neza tukabahanurira kuza barafungura neza kanywa amazi kugira ngo agumane ibiro nyene biri moyenne ko nabo bareko ari risque yo kugira maladie cardiovasculaire ya maladie métabolique za diabete za obésité n'ibindi meme na goutte donc akakwira maintainer vya biro akazararya neza alimentation équilibrée kanywa amazi menshi amazi arafasha litiro 2.5 ku munsi yari munini ya meme na 3 ya fonction y'ibiro donc kwira yitaho amagara yiwe agende neza sino vyanse abonye tukamuha kagati kama hormone kugira buyama hormone tubagira supplementation kugira ngo ashobore mbwa dukombina kirazira kumuhimwe kubera itera ingwara ariko bishobora gutera amakanser kandi atawimara ko ça doit être un traitement court umwanya muto pana umwanya muremure. Umukenyezi iyo amaze guca ko twumvise ashikirwa n'ibintu vyinshi arababara umugongo arashuha arameneka umutwe arababara mu ngingo mbega iyo agiye kwa muganga kubera izo ngorane abafise bigenda gute? Icambere no kubanza hanya ngo uja gukira ingwara no kubanza kuyimenya
n'atari ingwara muzaza kumenya kwanza ukamenya ivyo ari vyo ukamenya ukuntu uvyitwaramo. Icambere ngo si ingwara, c'est un phénomène naturel, développement naturel y'umuntu, kugira umuntu avuka agakura akaja mu butinyanka ugahera amara gupfa agapfa. Rero kabanza ukamusigurira akabanza akavyumva yuko atari ingwara ateza kubana navyo akavyitwaramo. Ico ni ikintu ca mbere gikomeye. Hanyuma ica kabiri hariho amamezire, novuga mu gifaransa novyita nuvuga ivura ry'ibanze, ni mesure généraux, arico coca biza mesure hygiéno-diététique, no kuvuga ukuntu wo kwigenza kugira ngo ivyo bintu ububabare canke ubane navyo canke bigabanuke. Niyo principe de traitement ukuntu ushobora kubivura. Ica nyambere mubaza mu mesure kumva nakoreye ko ushobora gutuma kugira ama maladie cardiovasculaire ukavyibuha n'ibiki urumva gutegereza kuca ukagira imyimenyerezo ngororamubiri, activité physique régulière minota 35 ku munsi, gatatu mu ndwi wanyibonetse, kandi marche binakeneye mbere yuko uja kwiruka imisozi n'ibiki, kuko avec na muzangorane zo muri articulation atagikomeye umuntu w'imyaka 60 bavuga ko umuntu aje kuduga imisozi. Marche régulière naho dura 30 à 45 minutes, naho ugira gatatu mu ndwi canke bicunze kane canke imisi yose ntango ari marche nta kibazo. Ukagabanya stress, nimba ari umuntu akunda kuja hamwe n'abandi agatwenga agira ane ari ukina gitare akayikina, donc les mesures de relaxation, kwirorasha mu mutwe kugira ngo arukunda gusoma ibitabo akabisoma kugira ngo nyene imere ihinduke, arugira yoga akayigira, urumva ko navyo bishobora gufasha. Hanyuma arabo bikenewe ukagira turagira ntuze supplémentation ya ivyunyunyu cyane cyane nk'ico ca calcium na vitamine D. Hari imiti dufise turakunda kuyibandikira n'umuntu arizibandikira umugore afise izo ngorane z'umugongo mu nama articulation kenshi turazibashirako kubera birafasha ivyo vyunyunyu kugira ngo amagufa akomere. Ivyo byose urumva ko biba biri muri za mesure généraux. Hanyuma imiti naho nyene hari imiti ushobora kubandikira kubera twavuze ko biva kugabanuka z'inkabuzo bita estrogene na progesterone. Hariho supplémentation mu imiti ushobora kubaha ikoze muri izo nkabuzo, les médicaments à base des hormones, des estrogènes na progesterone, ukagira supplémentation. Mugabo rero iyo miti kuko murazi nkabuzo nayo irafise ama effet kandi nta muti n'umutagira effet, sivyo dushira imbere cyane kubaha iyo miti atari hamwe nyene ubona umuntu bimurembeje, kuko izo nkabuzo baravuga abahinga baravuga ubushakashatsi bwasanze uko umuha ama estrogene, umuha estrogene ntumuhe progesterone ho ugasanga harabaye ikibazo tuza kubikombina kugira babe equilibre, sino usanga biratera nka kanseri y'ibere, kanseri yo mu gitereko bita endometre n'ibindi. Nizere rero mwebwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro ko mwahamenye bitari bike kubijanye no guca kuvyara bita menopause mu gifaransa. Ndabashimire mugabo nshimire mwe vy'imva mutima Dr Arcade Arakaza we yemeye kuduha umwanya wiwe agasigura ibijanye na menopause byose, andiko ndavuga ibijanye no guhagarika kuvyara canke guca kwibaruka mu Kirundi. Murakoze, ndabashimiye, ndabifuriza kugira ibihe vyiza, naho ubutaha murakoze.